ndagomba ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo wongere usubize agaciro amaraso ya Yesu. Imana yarambwiye yuko hariho abantu badaha agaciro amaraso ya Yesu, batazi n'icyo amaze, batazi n'ubushobozi bwayo. Hariho n'abandi bari babizi ariko batagiha agaciro amaraso ya Yesu. Afise agaciro kadatituka, amafaranga aratakaza agaciro. Amaraso ya Yesu afise agaciro kadahera. Amaraso ya Yesu agira ikimazi kuri byose. Ariko amafaranga canke izahabu hariho ibintu idashobora kugura. Naho izahabu izimbye uyishoye boguha amahera menshi, ariko amahera boguha hariho ibintu adashobora kugura. Naho wowe utunze ufise amahera menshi, hariho ibintu udashobora kugura. Amahera bigugwa n'amaraso ya Yesu. Nico gituma amaraso ya Yesu afise agaciro ku bintu vyose. Afise agaciro kanini ya cyane. Ubugingo budashira ntushobora kubugura amahera. Ubugingo budashira ntushobora kubugura izahabu. Nawe woshora amatoni n'amatoni, ntibashobora kuguha ubugingo budashira. Wa musore w'umutunzi yaratunze, ariko aza kwisanga hariho icyo adatunze, cyari kimwe ubugingo budashira. Niko kugenda muramubwira Yesu, nokora iki kugira ngo nze ndaga ubugingo budashira? Mu yandi majambo yari yabonye ngo naho ntunze, naho mfise byose, iby'umubiri ndabifise binkwiye, ariko ubugingo budashira simfise, kandi nayo mahera mfise sinshobora kuyagura ubugingo budashira. Niko kugenda kwa Yesu, aramubaza ngo nokora iki kugira ngo nze ndaga ubugingo budashira? Nokora iki, ndabigenze gute? Amaraso ya Yesu yaduhaye ubugingo budashira. Amaraso ya Yesu yatumye twinjira mu bugingo budashira. Amaraso ya Yesu yatumye tugira agaciro amafaranga adashobora kuduha. Amaraso ya Yesu yatumye tugira agaciro ubwiza bwo ku mubiri budashobora kuduha. Amaraso ya Yesu na y'igiciro kinini ya cyane. Cyo twacungujwe sibishira nk'amafeza cyangwa amazahabu, ngo ariko twacungujwe amaraso y'igiciro kinini, hariko ngo kinini, y'umwagazi w'intama w'Imana utagira agasembwa. Haleluya. Mu yandi majambo twaguzwe igiciro kinini, natwe turaba igiciro. Icoma ukongera ugasubiza agaciro amaraso ya Yesu. Wayatituye gute? Ntacakubwiye. Umunsi urahera utavuze ku maraso ya Yesu. Umunsi urahera utigeze uhamagara amaraso ya Yesu. Umunsi urahera ukava mu nzu ukagenda mu gisagara utigeze witwikiriza amaraso ya Yesu. Naho watwituriye amaraso ya Yesu.